kwirayidi waraperforminze muyinga munyuma ucija mu Rwanda warugiye gukora iki muri rusange? Wamenye gute ko nagiye mu Rwanda? Bro. Bo twari tugiye gukora indirimbo antukanye nshaka gusora muri no menshi. Imzi ninde? Twakoranye na Kenny Soul uri kuragira. Mugani umuntu arangwa kwita Dr. Love. Jesse Doctor. Jenny King of Love. King of Love. Yes, bakunzi ba Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmbyi Wiz Designer. Ndakora mu kije? Ndakora mu kije pe. Meze neza. Ni bien. Agasonga gashashe kakameze neza, gafite video isa neza, uravye na true story meze bon, bimeze gute muri rusange? Je nibyita yuko ari ibintu nyene twadukwiye gukora kugira tubandane turikanisha umuziki mwiza mu Burundi. Hari wagize comment aravuga ati ukunda gukora video zawe mu buryo bwa kiboss. Why? I mean forgot to present churi kurerekana n'icuburi z'imiduga indege niku turabikora kubera dukore ishusho nziza twereke look dukora ibintu bisa neza ku buryo n'umunyamahanga ari hanze avuga ati voilà cyangwa wow abarundi bakora neza ibintu byose tubikora mu ntumbero yo guteza imbere umuziki. Song yakiriwe mu bantu wiyumvise gute? So very good. Ashima kuko bamabi binkorera neza atukani bigira bangwisha hasi, so shout out to you. Munakoze ya audio? Wakoze audio to Bedi Best. Bedi Best amwe na Bobo Pro mu gisata cha mastering. Nyoba mu Rwanda. Mu Rwanda. Kwirayidi waraperforminze muyinga munyuma ucija mu Rwanda warugiye gukora iki muri rusange? Wamenye gute ko nagiye mu Rwanda? Bro. Bo twari tugiye gukora indirimbo antukanye nshaka gusora muri no menshi. Imzi ninde? Twakoranye na Kenny Soul. Twakoranye na Kenny Soul. Indirimbo tugiye gushutinga mu minsi mike yatu tubaye abafans Giko tucitege gute? Kizwagikaze tu kindirimbo irarenze indirimbo irarenze tu cyo babyirira irarenze. Turavye Nyampinga tukaje tura ama video ya kera canke iki urabona ko ubu management ushaka kubufite management canke ashobora ko ari umuntu akasha mu buryo nivyo canke sivyo? Nivyo kuko ari umuntu dusanzwe dukorana ari we Simplish kuri umwanya kandi amushimire cyane yaratahuye ide yaratahura n'ibyo mbona yuko toshika ko kandi abikora nishaka kugira dushike kuri twese. Big up sana bro. So iyo usohoye indirimbo uba wiyumva gute muri ako kanya? So indirimbo ufite imitima ibiri yumva ari umuzuzu bwase swata canke ufise ubwoba yindi nayo no nugira ubwoba cyo muri hagati na hagati ukaturindira nk'iminsi n'indwi gutangura kubona ama feedback ugiye ku radio gacumba gutelefona fans postinze bakagira commentaire cubona ko ibintu byabashikiriye kimaze ko guca intege muri career yabo. Nakimwe ibintu byose byabifata iyo bibaye ko babije kubera impamvu yuko ushobora kuba strong. Kuko iyo ubaye strong biraryoshe n'ibintu byose bishobora gushikira usanga nane guri kuracika uguma uri umuntu nyene uri kuragira. Mugani umuntu arangwa kwita Dr. Love. Jesse Doctor. Jenny King of Love. King of Love. Ukajambo gute? Ara fresh kubera je ibyo nkora byose ndabikora muri apart y'umuziki. Sindabishira simvanga ibintu niyo nacyo mvuga ati umuntu wese abafise sino you afise akaye nawe ufite umuntu akanyita mu bagenzi
ndakita nanjye avuga ati wow kararyoshe. Yeah. nyine kuri king kuri ico king Yeah, mu rukundo nuko usanga ababebeje kurya babebeza muri samba abati usanga ababebeje kurya babebeza muri samba cyaba baby sivugana nawe sana kuko noca mbura umwanya wo gukora ibindi bikorwa mugabo hari abo tuvugana tuyaga tuganurana ibintu kanaka abagenzi. Yeah, so ni benshi tu. so ikigani open mic so nicaye ikintu by project ufise muri uno mwaka tukwitege gute muri sama yego n'impera zo mwaka Muri sama turi gutangura naronse event tuzokora jya mu Kamenge na Liquid ariyo bakora ma producer kwa vini biki so urumva kwinjirizwa ari cool up ya umunsi wa final wa Champions League ari kuri mu Kamenge bita mu Mirango stade yitwa Rukundo kwa Buyengero benshi barahazi niho tuzoba turi hamwe na cool up hamwe na kwa Visoda Liquid mu rusange. Yeah, so bazo projecta final ya Champions League. usanga wavuze ni vuba twitege kari mu mezi aza canke ni mu ndwiza Mu minsi mike kabisa muri kuno kwezi antuka ndibaza tubwiye. so nzoba muri shooting ndakwemeye ko nzoba mpari. Asante sana big man. Urakoze. Thank you. Asante sana kandi ndagushimiye. Yeah, asante sana kabisa.